hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica kuvuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mwiriwe cyane mwaramutse mwese muduteza amatwi turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya kane Ndamukiza umwaka wa 2020 kaze mu iganiro Humura Burundi ikiganiro gizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abepiskopi Gatolika bo mu Burundi baributsa bakongera bagashimangira ingingo abakiritu n'abehebeye Imana bakwiye kwitwararika mu kwirindwa no mu kugwanya ikiza corona. Hari umunyagihugu wo mu ntara ya Rumonge yahoze mu gisirikare ca kera yahagaritswe n'abasirikare nyuma y'indwi yose ahigwa buhongo. Mu kigabane ku isoko tuja kubabwira ku bijanye n'ingorane abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali babayeho muri kino gihe havugwa ikiza corona. Aya n'ayandi ni muri kino kiganiro mugira mushikirizwe na jewe Eloge Divin REMESHA fashijwe mu buhinga bw'ivyuma na Steven Yungeko mu kanya gatido nido ryano makuru. Ano makuru tuyahere mugavuga mu gisata c'amagara y'abantu. Inama nkuru y'abepiskopi Gatolika yashikirije ingingo abihebeye Imana n'abakirisu bategerezwa kwisunga muri kino gihe mu ntumbero yo kwirinda kwandura no kwanduza abandi kiza coronavirus. Mwitangazo bashize abona kuri wa gatandatu abepiskopi Gatolika basaba kugira isuku biciye mu gukaraba n'isabuni hamwe no kutegerana haba mu misa canke mu bindi bibanza bibera mu inama. Umviriza Musenyeri Yohakimu Ntahondereye arongoye inama nkuru y'abepiskopi Gatolika. Mu bibanza byose muhuriramwo ni habe amazi n'isabuni yabigenewe kandi abakristu baje gusenga canke abo bose baje mu nama bakarabe neza imbere y'ukwinjira bongere babigire basohotse. Nimwirinde kuramukanya mukorana mu minwe canke mugwana mu nda. Muramukanye gusa mu majambo canke mu gukiriza ibiganza. Mu kwicara canke guhagarara haba mu isengero canke mu nzu y'inama nimwirinde kwegerana rwose kuko bishobora kuba intandaro y'ukwanduzanya. Muri cya gihe gitegekanijwe cyo guhana amahoro umusaserdoti hatumirira abakristu kugira ikimenyetso cyo kuyahana. Abasangizi bose nibabanze gukaraba neza n'isabuni babone kuza gufasha umusaserdoti kugaburira igihugu c'Imana umubiri wa Kristu. Usanzwe arwaye inkorora n'ibindi bisa n'ivyo nabangire ntakora ubwo butumwa uyo munsi. Abakristu nabo bashitse imbere y'umusaserdoti cyangwa umusangizi nibaramvure amaboko batega ibiganza ntihagire uhava wuhumanya. Kuva ubu rero birabujijwe gusangirira ku rurimi. Ku bapatiri nabo mu gihe bahereza inkuka y'imisa barenga umwe mu gusangira bazodimba ihostia nyeranda mu maraso ya Kristu. Mu gihe cyo guhimbaza isakramento ry'ikigongwe abasaserdoti nibatondeshe neza aba Kristu bareke kwegerana kandi n'uwirega ntiyegere rwose umusaserdoti. Vyongeye abepiskopi Gatolika bamenyesheje imigigwi mwimwe itazokorwa mu ndwi nyeranda twimirije kuva ku munsi mukuru w'ibisandasanda gushika ku munsi wa Pasika. Munsi mukuru w'ibisanda umugirwa wo guhezagira ivyo bisanda uzobera mu isengero abakristu bamaze gufata ibibanza. Nta rugendo rero rwo kuva hanze twinjira mu isengero ruzobaho nk'uko vyahora. Imisa bahezagiriramwo amavuta meranda izoba nk'uko bisanzwe hakurikijwe indinganizi hasanzwe muri diyosezi imwe yose. Ku munsi wa kane mweranda nta mugirwa w'ukoza ibirenge uzorangurwa. Ku munsi wa gatanu mweranda ari wo ukubabara k'umukama. Mu gihe cy'igisabisho rusangi ku rutonde rw'abo basabira hazokongerwa ko abafashwe n'iyo ngwara iterwa n'umugera corona
Hazoca mbere hakoreshwa amajambo twateguriwe n'igisata cyo ku kirimba kwa papa kijejwe indinganizo y'igisabisho c'icese c'Eklezia be niy'uguhimbaza amasakramento. Musanzwe muzi ko igisabisho rusange giheze hakurikira ugusenga icese umusaraba mweranda. Muri uwo mugirwa rero hazokoreshwa umusaraba umwe rudende uwo umwepiskopi cyangwa umusaseredoti yarongoye ihimbazwa azoba ahejeje kwerekana. Mu kuwusenga uwo nyene arongoye ihimbazwa niwe musa azowusoma, hanyuma acaja hakirurutse awufata wukirije yerekeye ishengero ry'abakristu baje mwihimbazwa ry'ukubabara k'umukama. Abasaseredoti abihebeye Imana n'abakristu barayike baheze nabo nyene bapfukamaho basanzwe bari bawunamire mu gacerere k'umwanya muto. Tukiri muri ico gisata nyene mu gisagara ca Bujumbura ibibanza bihuriramwe abantu benshi nk'utubayiro n'udutambiro bibandanya bikora ukuri kwamye muri kino gihe hibonekeje umugera wa coronavirus. Abanyagisagara bakaba banegura ko atanga ingo ruhasha zirafatwa kugira abantu bikingire canke bagwanye ikiza gitegwa n'uwo mugera. Ni inkuru ya Marie Ange Irakoze. Kuva ku mutaga wo kuri wa gatanu amazu y'ubunywero mu gisagara ca Bujumbura yaratanguye imirimo. Abanyagihugu bari bafise amakenga ko isaha 3 z'ijoro ahava yugagwa bishimikije ko ku munsi wa gatandatu heze vyagiye biribonekeza. Ubunywero bwitwa ku Mutsinda buri muri Rohero ya mbere hafi y'icibutso c'umusoda atazwi soldat inconnu bwariko burakora. Ubunywero bwitwa Maki buri kwibarabara ryitiriwe Université Arena buri kwibarabara ryitiriwe RDC bwariko burakora igihe c'isaha 3 z'ijoro. Imiryango y'ubwinjiriro yarugawe nta warare kuriwe kwinjira, ariko imirimo ikabandanya ikogwa n'abari basanzwe bariyo. Amazu y'ubutambiro menshi yari yugawe, ariko nko muri Cristal hari huguruye kuva igihe c'isaha 11 zo ku mutaga. Iyo nzu y'ubutambiro bari bayihinduye inzu y'ubunywero igihe c'isaha 3 z'ijoro. Bari barangije imirimo ahitwa kuri Casino iri kwibarabara ryitiriwe RDC. Iyo nzu y'ubutambiro yariko irakora ukuri kwamye. Amazu y'ubunywero nka Arche de Cigale hazwi cane ku izina rya Archipel ari hagati mu gisagara ca Bujumbura, Champs-Élysées buri kuri Avenue Mao Tse-tung bwariko burakora ukuri kwamye. Uwari we wese yarinjira n'inyuma y'igihe c'isaha 3 z'ijoro. Icibonekeje aho hose nuko haboneka abantu bimparugwa. Amazi yo gukaraba muri ayo mazu yose y'ubunywero yaraharangwa, ariko harabirengagiza gukaraba, abandi bagasigura ko bahejeje gukaraba iyo bavuye. Abanyagihugu bavuga ko atagikozwe ico kiza kizobandanya cibonekeza mu gihe atangingo yo kubuza amakoraniro ifashwe. RPA Bekirogorogo. Ujya muntu kuntu muramukanje nk'abantu mutazi kitwugarije. Kibona we. Uri kuvuga bijyanye na coronavirus. None ari ikindi kitwugarije kikaraze shinga makuru. Cyumva hore shaka ibona. Bijya ntibizoshika muri kino gihugu cyacu. Ngo takuraye. Umva ni wumvise umushikiranganje w'amagara y'abantu ko yaramenyesheje ko icyo kiza cyamaze kugera mu gihugu cyacu. Reka da. Ijya ni ingwara y'abazungu nta mwirabura izofata. Sigaho ibihugu bitukikije byose, ibihugu turi kumwe mu karere kamwe, ibihugu nka byose bya Afrika byarinjira n'icyo kiza. Nawe ngo nta mwirabura cofata. None wewe usunja leta ubumenyi. Mbeho ndakubaza. Uhanduye abibwirwa ni umva kirogorogo kugira. Ibimenyetso nyamukuru ni umucanwa mwinshi, ibicurane, ubabare bw'umubiri iyo bigeze kure haza mu kwimana. Enda numva wigize muganga, ahubwo buriya ndabona wigize ikamenya. Mwabagabo nabumvirije numva ntogena ntavutse ngagende kandi ariko kubwira ukuri nyabaki. Ngaho nyakugira Imana mumfashe. Tureke gushira agati mu ginyo, ahubwo tukwiye kucirinda ko caramaze kutwinjira. Ngaho mbwira twocirinda gute? Kirogorogo umva nkubwire nongera mbwira n'abandi. Mu kwirinda dukwiye gukurikiza ibikurikira. Mbwira. Gukaraba kenshi n'amazi n'isabuni. Gukororera mu nkokora canke mu gatambara keza gasukura. Naho heza kugakoresha ugaheza ukaza kugata mu mwavu. Kwirinda kenshi gukora ku munwa, mu mazuru canke mu maso. Kwirinda guhoberana.
kwirinda gusomana tega amatwi ndacabandanya kwirinda kuramukanya dukoresheje iminwe kwirinda kugira ingendo zitakenewe hako musanga abantu bariko bariyerereza batagira iyo baje kwirinda kugenda kenshi ahateramira abantu aho rero uhumvirize neza nko ku masoko mu mashengero mu mashuri ku bibuga vy'imipira mu biteramo eka n'ibindi vyotuma mukoranira hamwe mwese naho numvise ingingo zisa n'izigoye gukurikiza ndanyuzwe kuko numvise yuko ari ku neza y'amagara yacu n'abacu. RPA. Mu gisata c'agateka kazi na muntu hari umunyagihugu yahoze ari mu gisirikare cy'u Burundi cya kera azwi ku izina rya Kome niyo ngabo wo ku mutumba Mashuha komine Burambi mu ntara ya Rumonge yarayahagaritse kuri wa gatanu n'abasirikare. Iryo hagarikwa ribaye nyuma y'uruhigi rwari rumaze indwi irenga ruhagarikiwe n'uburongo y'igipolisi mu karere yitwa Tade Birutegusa. Muri urwo ruhigi abanyagihugu benshi barahagaritswe bidaciye mu mategeko. Ni inkuru ya Trésor niyo ngabo. Uwazwi ku izina rya Kome niyo ngabo yahoze ari mu gisirikare ca kera ex-FAB mu rurimi rw'igifaransa. Amakuru dukura ku mutumba Mishiha wo muri komine Burambi amenyesha ko ashobora kuba yari umunywanyi w'umugambwe MSD akaba yafashwe inyuma y'uruhigi rwateguwe n'uburongoye igipolisi muri ako karere azwi ku izina rya Tade Birutegusa. Amakuru yo kwizera avuga ko n'agashimwe kari gategekanijwe kuzomufata. Uwo munyagihugu aravyigana. Kome umuntu yahizwe cyane yagize uko mugwanya mugabo barabuze ukuntu bamufata bavuga yuko batanze miliyoni 200 uzokwerekana ukome akamanga azocaza ayatwara ayo mahera. Imodokari yari arimwo yo mu bwoko bwa Iyasi yari ijivi Makamba imaze gushika ku ikambi yitwa Kanshinwa muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura niho abasirikare bayihagarika bagafata Kome niyo ngabo bavuga ko bamujanye ku kirindiro c'abapolisi kitaramenyekana gushika ubu. Amakuru amwamwe amenyesha ko Kome niyo ngabo boba baramwitiranije n'ugwitwa Kageregere yari kwararondegwa kuko yoba yaragize uruhara mwigeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Umuryango wiwe umenyesha ko gushika ubu batazi yuwaba apfungiwe bagasaba kuhamenyeshwa. Bemeza ko atigeze agira uruhara muri uwo mugambi. Iryo hagarikwa rya Kome niyo ngabo ribaye inyuma y'ubwambuzi bwakozwe kuri uyu wa kane n'abajejwe umutekano barongowe n'uburongoye igipolisi muri ako karere Tade Birutegusa muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi n'ihagarikwa ry'abantu batari bake. Tumushimire Trésor niyo ngabo. Mu gisata cy'umutekano bamwe mu banyagihugu muri komine Ryansoro mu ntara ya Gitega basaba ko intara yo kubita mu gahanga abaheruka kwica Jean Bosco Ngabirano. Aba banyagihugu ariko nta cizere bafitiye abategetsi bahereye kuri buramatari w'iyo ntara aheruka guhambisha ku nguvu ikiziga cy'uwo munywanyi w'umugambwe CNL Emile Nibasumba. Buramatari wa Gitega ari mubo bamwe mu banyagihugu bo mu Ryansoro batizeye. Venant Manirambona niwe yagiye guhambisha ku nguvu ikiziga cha Jean Bosco Ngabirano mwijoro ryo kuri uwa kane umuryango wiwe udahari. Umuryango wiwe cyo kimwe n'abanyagihugu bo muri komine Ryansoro bari banse kumuhamba. Imbonera kure zagirizwa kumugandagura zitabanje gufatwa zigashikirizwa ubutungane naho atacizere bafise. Abo banyagihugu baguma basaba ubwo butungane nyene. Icyo dusaba ubutungane bwokora ariko nta kwizera kwishi tubifisemo. Twe turaraba hariho abamusitanteri hariho abakuru b'imitumba hariho abachef de zone hariho gushika kuri baburamatari no gushika n'izindi nzego nyinshi. Twebwe tuko turaraba ukuntu abo bantu bishe umuntu ku mugaragaro zuba riva tukabona abamwishe ukuntu baguma bidegemvye kugeza ubu twese abanyagihugu ntidutekanye tubone ikumenga barakingiwe nejo na hirya yejo bazofata abandi bantu banige bongera bakingirwe nk'uko. Musitanteri wa komine Ryansoro arimwe mu bavugwa ko bakingira izo mbonera kure. Abanyagihugu mbere bamwagiriza ko ari we yazigomoreye kuri uwo munywanyi w'umugambwe CNL. Tumurondeye kuri telefone musitanteri wa Ryansoro Segonde Ndayisenga ntiyashimye kugira icyo ashikirije, ariko urongoye umutumba Kampezi Gaspard Ngendakuriyo wewe yarashimye ingene ubwo bwicanyi bwagenze. Ukuntu byagejeje yego yaratomoye byaraheze byabaye neza nyene baramugandaguye
Eri nimubona imbonerakure irongoye izindi muri zone Mahwa ari nayo yagirizwa ko yari irongoye umugwi w'imbonerakure wishe Jean Bosco Ngabirano yatubwiye ko atahowe imvo za politike. Kamene kimwe gusa nyine turi kwitona mu wanyu wa senere abo kimwe gusa bavuze kwizina yuko yari umutima n'abasubije kuvuga mu wanyu witwaje by'imigambi. Buramatari w'intara ya Gitega Venant Manirambona uno munsi twamurondeye kuri telefone yiwe ngendanwa ariko yafyonze kajya bitabira ko mugabo twavuga ntatwishure. Kuri urwo rupfu rwa Jean Bosco Ngabirano Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Fokode avuga ko iryo gandagurwa ryerekana ko Burundi muri kino gihe atabategetsi bugifise bitaho ubuzima bw'abanyagihugu. Afatira ukuntu abategetsi bo mu ntara ya Gitega bihutishije kumuhamba hakubaza gukora amatohoza no gufata abagirizwa kumugandagura. Kurikira Pacifique Ninahazwe. Ni ibintu by'akamaramaza ubwa mbere bwo biratangaje kubona musitanteri yageze mu kirabo agasanga abanyagihugu bariko barasangira agacupa banezerewe nkuko bisanzwe mu Barundi wewe ahageze haca haduka injyane za politike mu kirabo. Twarumvise ko imbonerakure ziri kumwe na musitanteri bayimvye indirimbo za CNDD-FDD uyu munywanyi wa senere nawe ati reka nanje nshiremwo akumugambwe wanje bigahera ngaho uyu muntu agatotezwa gushika naho bamwirukako bakamufata bakamugandagura ku buryo burengeje urugero aho umva ko hariho n'ibihimba by'umubiri bahejeje bagakata atawuzi ico bagiye kubikoresha. Icaje kibabaza kurusha nukumva amajwi y'imbonerakure ziyemerera ko zamwishe zitwenga umengo ni ibintu byoshe vyakoze kandi gushika uyu munsi zikaba zitariko zirakurikiranwa. Kandundura naha twumva ko buramatari w'intara ya Gitega musitanteri be n'abapolisi bubahutse kuja gushingura ikiziga ca Bosco Ngabirano umuryango wiwe atari huri bakabikora mwijoro bakabikora ku nguvu. N'ibintu bibabaje cyane umuntu aravye ico gihugu aho kiriko kiragera. None nimba buramatari akora nk'ivyo nimba musitanteri akora nk'ivyo ninde asigaye azoshobora guhumuriza abarundi? Mbega ico gihugu kiracatwagwa nande nimba abategetsi ari bo bahuka gukora ibintu nk'ivyo icese? Naha umuntu yosubira gupfa guta umwanya ahamagara abarongoye Burundi kugira ngo ibintu bene ivyo bihagarike. Nataco tuvyiteze ko nta witeze ko Petero Nkurunziza yimirije guhagarika ivyo uravye ivyo yakoze muri imyaka 5 iheze. Pacifique Ninahazwe arongera agatera ivyatsi itotezwa riko rirakorerwa abanywanyi b'umugambwe CNL muri iki gihe amatora yegereje. Ibintu kandi twumva bivugwa no mu zindi ntara aho hari totezwa ridasanzwe riko abanywanyi b'umugambwe SNL wumva bamwe mu za Kirundo bagenda kunzuza bagacapa ko imisaraba ahandi bagasiga amaraso. Twumva mu bindi bice abariko baritoza bariko barafatwa abandi banicwa aho hose kibabaje ukumva nta nakimwe gikurikira. Birijana nkuko mengo nta kibaye. Barabi vy'amatora bose mu Burundi bakwiye kwitwararika ibintu kuko benibi bitangura umengo ni bitoyi ntituzi inyuma y'ayo matora avugwa ibizoca bikurikira. Tukiri nyene mu gisata c'agati y'akazi na muntu mu ntara ya Cibitoke ari umupolisi yarayaturije amarike umwana w'umucuko. Uwo mwana yazize kuba nyina yo bagendana n'umugabo wo mupolisi kazi. Abanyagihugu rero bafise amakenga ko umupolisi kazi adahava fatigwa ingingo. Ni inkuru twategura na Vicky Chris n'interetse. Mediatrice Mukeshimana niryo zina ryo mupolisi kazi yarayihaye ibara mu guturiza marike ikibondo cy'umukobwa gifise imyaka 2. Uwo mupolisi kazi akaba akorera muri komisariya ya komine Buganda. Uwo mupolisi kazi asanzwe yubakanye n'intwazangabo mu gisirikare. Isoko ryacu muri komine Buganda rimenyesha ko umupolisi kazi yarasanzwe afitanye amatati na nyina w'umwana yaturiwe aho amwagiza kuba mutwara umugabo. Mediatrice Mukeshimana yatuye ico kibondo kuri wa gatanu kigiye cy'isaha 11 z'umuhingamo aho yaramusanze muhira nkuko bivugwa n'uyu munyagihugu. Ahubwo rero ujya mudame yagiye gushwanira ujya mudame mugenzi wiwe amusanze nyina haba uwo mwana nawe ayari ngaho muhira acafatwa n'ishavu afata amazi acayamena kuyo mwana. Urumva ko yashaka kuyamena kuri nyina uyo mwana ihura no ko nyina we mwata uri hafi acayamena kuyo mwana. Abanyagihugu bo muri komine Buganda bamenyesha ko ariko harabitera bwoba ku muryango w'uwo mwana yaturiwe kugira bigarukire hafi. Abera matera bwoba meshi nyene umuryango w'uwo mwana bivanye n'uko uyo mugabo we colonel urumva bashaka kugira ama negotiation aramiable ariko ana bakavuga ati nta negotiation aramiable nahanwe umwana bamuvuze nta bindi.
uwo mwana yaturiwe ubu akaba ariko aravurirwa muri bimwe mu bitaro vyaho muri komine Buganda. Mu gipolisi cyahi Buganda barahumuriza abanyagihugu bamenyesha ko ico kibazo bagifise mu minwe. Byongeye ibiro by'umushikiriza manza mu ntara ngo vyoba vyatanguye gukorera kuri iyo dosiye. Arakoze Vicky Chris Ninteretse. Urunani rw'abaharanira agati y'akazi na muntu CBDDH mu mfunyamfunyo rwaratanguje mu ndwi iheze isekeza ryo gusigurira inshingiro ry'igikorwa c'abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ni muntu mbere yo kwamirira kure imvugo y'abategetsi bamwe bamwe bashaka kuburabuza ivyo bikorwa mu gutera ubwoba no guca intege abaharanira agati ka kiremwa muntu mu kubabwira ko ivyo bikorwa bitisunga itegeko na rimwe. Elari Nibizi umuyobozi nshingwa bikorwa w'ugo runani aratubwira kuri uyu wa gatandatu ibiri mu itangazo mpuzamakungu rikingira abaharanira agati y'akazi na muntu. Mu ntangamarara barerekana neza ko itangazo ryisunga yandi masezerano mpuzamakungu akingira agati k'akazi na muntu. Aha rero tuvuga cyane cyane nk'amasezerano ya ONU yo kuwa 10 Kigarama 1948 hanyuma amareta asubira kwemeza ubwigenge n'uburenganzira bw'abaharanira agati k'akazi na muntu. Barerekana ubwigenge n'uburenganzira bw'ibwirizwa kubahirizwa kuri bose bitagabanywa kandi ko y'uburenganzira utubahirijwe bituma hari n'ubundi burenganzira buhungabana. Mu gice cyaryo cya mbere turasangamwo uburenganzira bw'abaharanira agati k'akazi na muntu hamwe n'ingene babwirizwa kubahirizwa no gukingirwa na leta hamwe n'abanyagihugu. Ubwo nabwo ni uguharanira agati k'akazi na muntu agateka kabo bwite hamwe n'akabandi banyagihugu. Ivyo navyo umwe wese agashobora kubikora ari wenyine canke afatanije n'abandi canke n'amashirahamwe mu kurangura ibikorwa byabo mu bwigenge ntangere bakingirwa n'amategeko n'inzego zibijejwe mpuzamakungu n'igihugu. Ni ukuronka biciye mu muco uburyo bw'amafaranga bukenewe mu bikorwa byo guharanira agati k'akazi na muntu hamwe no kugira ubushuti n'ayandi mashirahamwe canke abandi bakora igikorwa kimwe. Mu gice cya kabiri iryo tangazo rya ONU bikingira abaharanira agati k'akazi na muntu birashira habona ivyo amareta ategerezwa gukora mu ntumbero yo gukingira no guteza imbere agati k'akazi na muntu. Bimwe navyo ni gukingira no guteza imbere agati k'akazi na muntu aho imbibe z'igihugu zose zigera, no gushiraho amategeko n'inzego zijejwe kubahiriza no guteza imbere agati n'uburenganzira bwa na muntu. Ni ugushira ku rutonde rw'inyigisho mu mashuri kuva mu mashuri mato mato gushika muri kaminuza eka mbere no mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu inyigisho zerekeye agati k'akazi na muntu. Mu gice cya gatatu ari naco ca nyuma birahimiriza zina muntu wese ku gatwe kiwe inzu y'abantu ibifata n'amashirahamwe ategamiye leta kugira uruhara rukomeye mu guharanira intwaro rusangi ugukingira uburenganzira bwa muntu hamwe n'ubwigenge nshingiro. Mu gisata c'intwari bereye mu ntara ya Gitega abahoze barongoye iyo ntara mu bisata binyuranye baragirizwa kwikebera igice kinini c'ikibanza cari cagenewe kubakwamwo uburaro bwa buramatari. Abadomwa ku rutoke akaba ari Sylvestre Sindayihebura yahoze arongoye iyo ntara hamwe n'uburongoye igisata kijejwe uburaro mu bisagara vyo hagati no mu buseruko bw'igihugu. Ni inkuru ya Onesime dushimagiza. Mu myaka y'ibihumbi 2013 n'ibihumbi 2014 niho wahoze aramutse intara ya Gitega Sylvestre Sindayihebura hamwe n'uburongoye igisata c'uburaro bwo mu bisagara vyo hagati no mu buseruko bw'igihugu Irambo na Eme bikatira ibibanza vyo kubakamo amazu mu kibanza cagenewe kubakamwo uburaro bwa buramatari b'intara ya Gitega. Abo bagabo bacubatsemo amazu yabo bwite ku buringanire bwose hamwe bungana metero hafi 50 z'uburebure kuri metero hafi 30 z'ubwaguke. Muri ico kibanza kigenewe uburaro bwa buramatari b'intara ya Gitega harimo inzifu y'idasakaye. Ni mu gihe amagoma y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 yateye nyubako iriki yasanurwa n'igisata kijeje ibikorwa vya leta travaux publics mu gifaransa. Kuva ico gihe gushika uyu munsi ivyo bikorwa vyarahagaze nayo ibikoresho vyari muri yo bisahugura ukomba amazi. Ico kibanza cagenewe uburaro bwa buramatari ntara Gitega kitaramanyurwa nabo bategetsi babiri twavuze capima metero hafi 50 kuri 50 ariko bigisigaye kingana metero 20 kuri 20. Nukuvuga ahasigaye iyo nzu yari kirubakwa itaruzura. Muri kino gihe buramatari w'intara Gitega abamunza kotesherejwe na leta. Bamwe mu banyagihugu bakumugwa mukuru w'intara Gitega bavuga ko ivyo babona ariko batashobora kubihindura. Bakabaza no kubona abari bajeje kubahiriza amatungo ya leta ari bo baheza bakasahura. Basaba urwego rw'ubutungane gukurikirana abo bantu banyuruza amatungo ya leta. Bagasaba kandi ko iyo nyubako yagenewe uburaro bwa buramatari w'intara Gitega yo kuba kwigahera kugira ngo ayimukiremwo maze amafaranga leta yasora mu kumukoteshereza arangura iyindi migambi y'iterambere nk'uko biri mu ntara zimwe zimwe aho babura amatari baba mu mazu bubakiwe na leta.
mu buhinga bw'ivyuma tumirira amate duce dutandukira igice ca kabiri c'iganiro Humura Burundi. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mu kigabane ku isoko cy'uno munsi tubabwira ingene abarundi bahungiye i Kigali babayeho muri ibi bihe hari ingingo yo kuguma muhira. Ingingo yafashwe mu ntumbero yo kwikingira indwara iterwa n'umugera corona. Ku isoko mu gishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ikiza c'ingwara ya coronavirus catumye abarongoye ibihugu kw'isi bafata ingingo zishemeye mu ntumbero yo kucikingira. Muri izo hakaba harimwo kugumiza abantu mu mihana. Igihugu rero kibanyi c'u Rwanda gisanzwe rero carakiriye impunzi z'abarundi zitari zike mu bisagara, kiri muri ivyo bihugu vyafashe iyo ngingo mu kurinda ikwiragizwa ry'uwo mugera. Abatari bake muri izo mpunzi bakaba bari batunzwe ahanini n'ibikorwa vyo ku munsi. None muri kino gihe babayeho gute? Ubuserukizi bw'impunzi bwo buriko bafasha iki? Inyishu kuri ivyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri 16 igenekerezo rya 4 Ndamukiza umwaka wa 2020, mukaba mugira mushikirizwe na Jean Bertrand Ngendakuriyo. Kaze. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame harutse gutanguza isekeza ryo kugarukira ku banyarwanda n'abanyamahanga basinzikajwe kurusha abandi n'ingingo yo kuguma mu mihana mu kubaronsa imfungurwa. No mu makartier atandukanye ico gikorwa kiriko kirakogwa, aho abafise baheza bagafasha abatifise. Be mu mpunzi z'abarundi ivyo bavyifashe gute? Mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio Ijwi ry'Abanyagihugu RPA yaraganiriye na bamwe muri izo mpunzi. Kuva uko byatanguye byari bitunganije neza, ariko hari abantu nibaze ko abo mu nzego zo hasi batumvise neza kuri ibi bintu bijanye no gufasha, aho usanga dufate nk'umurundi agiye gusaba ubufasha bamubwiye ngo wewe genda mu nkambi Mahama. Rero nibaze ko ari nko kumva nabi, kuko intumbero y'ibintu byo gufasha ntibyakozwe kugira ngo bifashe bamwe abandi bibareke, ko hari aho bafasha n'ahandi batabafasha, ugasanga babwiye umuntu ati umurundi genda ufashwe na HCR. Icambere coco twari dusanzwe aseri kadufasha twigwanako ikintu aseri yadufasha n'ibintu byo kwivuza gusa. Impunzi zahungiye muri Kigali, ikindi naco uburyo tubaho nk'abandi. Udufaranga wari ufise, urabona ko iki kiza cadutunguye, duca turagura two kurya bivanye n'amafaranga twari dufise. Dusanzwe dufise umugwi w'impunzi zo muri Nyarugenge, bavuga tuti ufise ikibazo badafise birarajya, umuntu afise ikibazo nta kivuge muri groupe, turaba uburyo dufashanya. Ubu twaratanguye gufashanya, twavuze turonse 2, 5, 3, 10, uko Imana iguteye iteka ukamenya ko hari abarundi bene wanyu bafuye n'inzara batishoboye, wenda bashobora kumara iminsi biratarya. Jewe mu bakeneye bafasha nibyo sindimo, ariko yashoboka ejo nkazoba ndabukeneye bitewe nuko iminsi igenda yiyongera, kandi uko yiyongera nuko dukoresha n'utwo twari dufise, kandi atahandi turiko turakura. Ivyo rero bigaragaza yuko umwanya n'umwanya hamwe bikomeje gutya bishobora gutuma ntanje ejo bundi nkenera gufashwa. Fasha mwene wanyu iyari mu marushwa. Mu buserukizi bw'impunzi ziba mu bisagara muri ico gihugu cy'u Rwanda barazi ko hariho bamwe mu mpunzi batashikiriwe muri uwo mugambi uri kurakogwa na leta. Patrice Nadohoka aserukira izo mpunzi abahamagarira nyabuna gufashanya no guhanahana amakuru kugira abari mu ngorane kurusha abandi bafashwe muri bino bihe. Komite y'impunzi nta ntondi irikiragira, ahubwo mu midugudu hagati abantu bashobora gufashanya baravye ukuntu babanye kugira ngo ntihagire uwicwa n'inzara mu nzu, ariko komite y'impunzi nta ntondi irikiragira. HCR rero turiko turavugana turabe ko nayo ataco yoterera muri ibi bintu. Murabona yuko ahanini tujejwe HCR, nkibaza ko nayo niyagiramuka imaze gutunganya uburyo izovugana na leta icishije muri ministeri ijejwe impunzi, bagashira hamwe ubwo buryo bagafasha abantu bose nk'uko leta iriko irabikora.
hanyuma ikindi naco no basaba nuko nk'impunzi boza baratanga amakuru bagahanahana amakuru aho baherereye kugira ngo barabe yuko atawo kwicwa na kigoyi ko murabona nk'ubu tutagendagenda hariho abantu tutamenye iyo baba bari kandi murabona impunzi ziba mu bisagara vyinshi vy'iki gihugu nico gituma rero bogerageza bagahana amakuru bakaduha amakuru hanyuma tukabatabariza. Patrice Nadohoka akaba yari kuri mikro ya mugenzanje Thierry Bigirindavyo wa televiziyo Renaissance. Imbere rero gusozera kino kiganiro kimwe mu vyo twosigarana nuko impunzi ziba mu bisagara bitandukanye muri ico gihugu kibanyi cy'u Rwanda zifuza gufashwa zo kwegera zikongera zikanabimenyesha abaserukira abandi mu makartier kugira nabo nyene bitabweho nk'abandi muri bino bihe. Inano rero duce dusozera ikiganiro ku isoko ndabashimiye kubona mwadukurikiye. Bertrand Ndakuriyo nije nariko ndakibashikiriza ndabahe isango kuwa gatandatu za mu kindi kiganiro nk'iki naho utaha. Cari kiganiro ku isoko. Tumushimire Bertrand Ndakuriyo nino ngaha nyene duciye dusozerera ikiganiro humura Burundi cyo kuri wa kane Ndamukiza umwaka wa 2020 mwakoze mwese mwaduteza abiri ndashimiye bagenzanje bo mu ruganda ku gikorwa umwe wese yakoze mu kwegeranya no gutegura no makuru yaciye muri kino kiganiro shimire kandi na MS Steven yunge ko yari mu buhinga bw'ivyuma Eloge Divin REMESHA mwari kumwe kuri micro nkaba ndabike banuye ndabipfuriza amahoro ahiwanyu. Humura Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye